Haleluya, haleluya. Imbuto n'ijambo ry'Imana, umuvye nawe ni Kristo. Umwemera wese azoramba myaka yose. Haleluya. Umunsi rero Yesu nakatanga aje kutubwira ubumwe. Yarabonye ko ubumwe butoshoboka hatabanje urukundo kandi nizera ko twese twaraye turwakiriye. Ababakiriye, haleluya, twese twarabohowe n'urukundo rwa Kristo. Urukundo Kristo yadukunze, urukundo Mana Data yadukunze, ubu naho aca ngo twunguruye. Ihangiro ry'uyu munsi rigira riti ese bose bumwe kugira ngo isi yemere. Haleluya. Ese bose bumwe kugira ngo isi yemere. N'ijambo twumvise uyu munsi, icyo Umukama rero ashaka, icyo Umukama ashaka kubatuma ni uko bumwe nk'uko we na Data bari umwe. Yesu ntababwiye ngo bihitiremo uko bakundana. Yesu ntababwiye ngo ahitemo buri mutima wese ahitemo bakunda cyangwa bikore uko avyumva, ariko ababwiye ngo bagira ubumwe. Kandi natwe niryo jambo aje kutubwira. Ahubwo rero ukababwira ati n'ubumwe, kubumwe n'Imana, bumwe kubuza n'abavukanye ni vyiza abavukanye, ariko igihambaye muhumvirize cane abantu barakomeye. Kugira ubumwe n'Imana, kugira ubumwe n'abavukanye, mwumvirize igihambaye bwa mbere. Igihambaye ni ukwinjira no kuba mu bunywanyi budasanzwe ufitaniye n'Imana. Utarinjira mu bunywanyi n'Imana yawe, biragora kuba mu bumwe n'abavukanye na bene wanyu. Bisigura ko ubunywanyi n'Imana ntareka kuba mu bumwe na bene wabo. Akabanga rero k'ubumwe gashingiye mu buvukanye, kuko wowe nyene ubwawe wiyakira ubwawe wowe nyene hamwe no mu bavukanye bawe. Akarorero, hariho abavuga bati sinshobora kwiyakira muri bati abantu kuko bafise ico bandusha. Basokuru babo hambere nabo baratuvuniyemwo akantu katumugaza, aho bagira bati muhayisigira hamwe abanganya bica mubibona, ngo hayaga abangana. Ariko ubumwe Yesu aje kutubwira si uko bimeze. Arashaka ko niyakira ngira ubumwe jewe nyene ubwanje, ngaheza nkagira ubumwe na bene wacu. None rero abavukanye, ubwo bumwe twobutegera gute? Mbega mwumva bushoboka? Aho muri murangwa n'iki? Twobumvisha iki? Dushimikire ku bumwe bw'abantu, tumurikiwe n'ubumwe bwa Yesu na Data mu bubasha bwa Mutima Mweranda. Niho bikunda tuza gushobora kuzirikana ubumwe bwacu dushimikiye ku bumwe bwa Yesu kumwe na Data mu bubasha bwa Mana Mutima Mweranda. Niho rero tugiye kuzirikana izi ngingo zine. Ingingo ya mbere, ubumwe. Ingingo ya kabiri, ibitosekaza ubumwe. Ingingo igira gatatu, ahari ubumwe. Ingingo igira kane,
data kandi igisabisho ciwe gishimikiye ku kuba mu bumwe. Umukama araduhamagarira kunga ubumwe, ntadusaba ivyo atarangura. Ejo muravyibuka ko batubwiye bati ntitwashobora gukunda tutaba Yesu atabidushoboje. Urukundo ntirushoboka Yesu atabanje imbere, n'ubumwe ntibukunda Yesu atabanje imbere. Nico gituma rero Yesu atubwira ivyo akora kugira ngo tumwigane. Nk'uko twirukanye twese abakristo twabatirijwe, twabaye bake. Nimunyeshure twabaye bake, twabaye abana b'Imana. Nivyo abandi twagabanye izina abakristo, turi ba Kristo. Haleluya, turi ba Kristo, ariko ntiwaboneke batisimu yawe. Nuko rero Yesu atubwira ivyo akora imbere y'uko abidutegeka. Yesu mu kutubwira ivyo akora, mu kwitura data konyene, kandi ukwitura data konyene kuragaragaza ko Yesu Kristo umukama wacu ari mu bumwe na data. Ni navyo yakora imbere y'uko agira iki gisabisho, n'inyuma yaho bikagaragara ko yaba mu bumwe na data, yitwararika ico data ashaka. Reka rero tubirabe mu majambo namwe ari mu nkuru nziza, atwereka aho Yesu wenyene ubwiwe agaragaza ubumwe kandi akarondera gukora ico Mana data ashaka. Muri Luka ikigabane ca 2 akarongo ka 49, Yesu abwira abavyeyi biwe ati, mwanondera iki? Ntimuzi ko mbwirizwa kuba mu ngoro kwa Data? Aho hantu hose, aho hantu muca muhibuka igihe Yesu, Bikira Mariya na Yosefu baduze gusenga i Yerusalemu. Yesu yarakwije imyaka 12. Yesu rero kuko yarazi icamuzanye, aca yisigarira mu nzu kwa Data. Ese ngene biryoshe kuba mu nzu kwa Data. Abavyeyi rero baragenda batazi ivyari, baca bagira ngo mwitwarariko wo kumurondera. Baramurondera, naho mu kumurondera barateba bagashika mw'isengero ry'i Yerusalemu, basanga yibereye mu ngoro kwa Data. Araheza baramubwira bati, aho twahagarukiye namwe muvyoba umubabaro abavyeyi bafise. Naho yaca ababwira ati, mwanondera iki? Ntimuzi ko mbwirizwa kuba mu ngoro kwa Data? Umwitwarariko wa mbere ni ukuba mu ngoro kwa Data, ni ukuba mu bumwe na Data, ni gukora ico Data ashaka. Yesu Kristo imbere y'uko akora ubutumwa naho nyene, Yesu abanza kunogerereza ubumwe afitaniye na Mana Data. Ivyo navyo tukaca duheza tukabisanga mu nkuru nziza ya Mariko ikigabane ca 1 akarongo ka 35. Yesu yabigenjeje kugira ngo anogerereze ubwo bumwe. Yesu umiriza uko yabigenjeje, ngo Yesu ahengera kare cane, umutwenzi utarakika, aravyuka, arasohoka, aja ahantu mu gahinga, aba ari
ko asengera. Tugire Kristo. Wowe umutwenzi wawe sinzi ukugena ubwenge. Iyo uvyutse bigenda gutega amavukane. Yesu kugira ngo anogereze ubwo bubi afitaniye na data, ngo avyuka kare cyane umutwenzi utaragira. Aravyuka, arasohoka, aja ahantu mu gahinga aba arihasengera. Sinzi nawe kubigenza. Mbega nk'abantu bakivyuka baca batangura bakaba amatelefone imbere yo kuganira n'umukunzi wamukunze umwetwara yitukiwe Yesu Kristo, ukabanza kuraba amakuru avugwa hirya no hino utaraganira n'umukunzi wawe. Bavukana, uwo twakurikiye dushaka gusa nawe. Niba dushaka gusa nawe rero nitumwigane mu vyo akora. Ndagusaba bavukanye kuri aka karorero keza Yesu aguhaye, genda nawe ugire gutyo. Uraba ukugene wari ukuntu ukeneye ingene bizokwisuka, bwabonye amahoro ubuzima bizokwisuka. Iyo saha Yesu yavukira ko gusenga ni isaha ikomeye cyane. Umunsi wabigize uramugira ati Yesu ngomba kugira kumwe wabigira ingutu cyane mu gahinga woye gusengera hariya iri hariya urashika kandi nacyo biranshikira. Mutima mweranda akadodora akumenyesha ko hageze isaha yo gusenga, ukabona wumva agaciro gaseseka mu mwanya wo gusenga. Tireka banze nire ukirenza ishuri kumbe umukama yashaka ko musengana. Muze murabe umunsi umukama yakuvyuka ugasenga hari icyo azobashaka kugukingira. Urabikora muvukanye ku neza yawe kuko Yesu agukunda. Ikindi ibindi bikorwa Yesu yakora bigaragaza ko ari mu bumwe na Yesu Kristo. Yesu ngo yamara ijoro ryose ariko arasenga akabukana na data ari wenyine. Bigira kangahe? Sishaka kunyishura, ariko icyo nzi cyoco urashaka gutera intambwe ufatira hanini kugira ngo Yesu agutambuze. Bavukanye si ibyo byonyine. Yesu agira ngo atangure kubabara no mu gikorwa cyo kuducungura nyine. Yesu aguma aboneka nk'umurimo umwe na data. Muraza kubyisomera Mariko ikigabane cya 14 akarongo ka 36. Sinzi ko mwese mufise ibitabo by'icambo ry'Imana bavukanye. Murabizi inkuru nziza niyo turiko ubu Bibiliya zishobora kuba zigoranye, ariko amajambo Yesu yashaka ko tubonerako akarorero aduha mu bumwagiriranira na data no kurangura icyo Mana data ashaka. Byinshi biri mu gitabo cy'inkuru nziza, kuko benshi bashobora kuba batabifise. Reka ndabasomere bikeye. Aho hantu hagira hati ngo abana wowe ushobora byose nyigizayo icyo gikombe, ariko nihabe icyo jewe nshaka habe icyo wewe ushaka. Aleluya. Muri ya macupa yacu abavukanye Yesu murababara. Yesu yabivuze icamukura kubabara nkako yari Imana yabona byose. Yarabona ingene aza gucumukuzwa, yarabona ingene aza gukubitwa, yarabona ingene baza kumuhenagura, yarabona ingene baza kumushika urugamba, yarabona ubwo bubabare bwose kuko yari Imana isi byose, kuko yari Imana ibona byose. Araheza agira ati abana. Aleluya. Nkiza icyo gikombe, ariko niba nuko jewe nshaka, yamara niba nuko wowe nyene ushaka. Bavuga dusaba gukomera
twese, kuko mu bitugora turashaka kwicirira na benshi, turashaka kwicira inzira niturangure icyo Mana Data ashaka. Ubwo bubabare Yesu yababara kwari kugira ngo Mana Data amenahazwe. Aleluya. Kwari kugira ngo Mana Data amenahazwe. Ejo kuna jambo kamuze ko cyane ngo ku munsi wa gatatu w'ikibuye kiragaragara kirazimuka Yesu akicara. None urashaka kwicara kuri icyo kibuye. Tugire Kristo. Niba ushaka ko haba umunsi wa gatatu ikibuye kikigurira ukacyicaraho cyangwa ukagihonyuraho, emera ishaka rya Mana Data rirambuke muri ubwo bubabare. Tugire Kristo. Ubu ni mu bumwe Yesu nawe uri mu bumwe na Data akaba mu bumwe na Mutima Mweranda. Yanakirisha akagimana ngaha rero bavukanye arashobora kutwereka ubumwe bwa Yesu na Data mu bubasha bwa Mana Mutima Mweranda. Hariho kandi n'ibishobora kutugaragariza ubwo bumwe, aho ubwo bumwe bugaragarira. Mwabyumvise Yesu mu mutwenzi utarakika aravyuka arasenga, ahandi Yesu akarara arasenga ijoro ryose, ahandi Yesu akemera ko ishaka rya Mana Data rirambuka, ahandi Yesu ati ntimwari muzi ko mbwirizwa kuba ku bikorwa vya Data. Hariho rero aho ubwo bumwe bushobora kugaragarira, bushobora gukomerera. Ahambere ni mu gisabisho nk'uko Yesu wenyine ubwiwe yabigize. Aha kabiri ni kuguma mu rukundo akunda Data akagumya amabwirizwa yiwe. Tugire Kristo. Kuguma mu rukundo akunda Data akagumya amabwirizwa yiwe. Ibyo turabisoma mu nkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko tuyishikirizwa na Yohana ikigabane cya 15 akarongo k'icumi. Ahagira ati mwumvirize ingene haryoshye, mwumvirize umunsi twabishoboye uko tuzoba tumerewe. Nimwazigama amabwirizwa yanjye muzoguma mu rukundo rwanjye nk'uko nanje nagumije amabwirizwa ya Data nkaguma mu rukundo rwiwe. Ngiki cyadusaba mu kuguma mu rukundo mu kuguma muri Data nawe akamugumamo, byose biraheza bikagenda neza. Mu kwamana umutima werekeje kuri Data ntacakora ubwiwe, ntacakora yiraritse, arangura ishaka rya Data, bigatuma iminazwa rya Data riboneka muri we. Mwumvise icyo duhamagariwe gukora. Imiharire turiho, abakiro amaboko hejuru, ingendanye amaboko hejuru, kuko ni twebwe turiko turabwirwa kugira ngo tugire ubumwe mu muryango wacu wa paruwase yacu nziza ya Ruziba, tuyubake, Imana itagire hagati yacu. Mu miharire yacu sinzi ngaho bihari, ariko handi narasabise aho usanga hari ubwibone, si uko bibwirizwa kugenda. Aho usanga turiko turakora ubutumwa kugira
ubumwemeye bwose ntapfe aronkereho ubuzima budahera. Inkuru nziza ya Yohani ikigabane cya 3 akarongo ka 15 gushika ku karongo ka 16. Bavukanye ubumwe n'ingondo, inzira iroresha ubumwe, nta muntu arekuriwe kuyiyobagiza. Mu buzima bwa misi yose, mu butumwa bwacu, mu ngo no mu miryango, turakeneye ubumwe. Nakuri umugabo n'umugore batari mu bumwe ata buzima bushoboka, niyo bwoshoboka butarama kandi butaryoha. Niko no kubatuma hamwe no kubemera atacyashoboka batari mu bumwe. Kuba mu bumwe ntibisigura kungana cyane kureka cyane ugusubirirwa habanama. Ubumwe ntibubuza umwe wese mu babugize kuguma n'ubuwari, kugumya ubutandukane bwiwe, kugumya ikibanza ciwe n'akarangamutima kiwe. Ivyo tukaca tubirabira ku batumwa baho hambere. Ibikorwa vy'abatumwa ikigabane ca 2 akarongo ka 44 n'aka 45 karatwereka ukungene bifata, basangira vyose, bashira hamwe vyose. Niko babigenza, gutyo bakaba mu bumwe. Rero ubundi ubumwe ni Yesu Kristo, niwe yabahaye no kugira ngo niwe yabahaye bamwe kuba abatumwa, abandi abahanuzi, abandi abigisha, ngo biteze imbere aberanda no kugira ngo byubake kandi bikomeze ekleziya, wa mubiri wa Kristo. Ubutandukane bwacu ni itunga rya ekleziya. Ntako muri ekleziya hari ubwoko bwinshi bw'ingabire n'ingabirano, ariko mutima kabumwe nk'uko Pawulo mweranda abivuga agira ati mu kigabane ibaruwa yandikiye Abakorinti ikigabane cya 12 akarongo ka 4, muraza kubisoma. Abatumwa abemera babwirizwa kunywana bose muri mutima umwe. Natwe bavukanye turabatumwa kubw'ibatisimu twahawe no mu bwa Kristo Yesu nyene yaduhaye ubutumwa mu murima wiwe kubw'inahazwa ryiwe. Ivyo dukora vyose tubikora n'urukundo kandi tubikorere mu bumwe kubw'inahazwa ry'Umukama. Ejo mwarumvise ijambo ry'agatangaza ry'inkoramutima umweranda Tereza w'Ikarukuta yavuze ngo igihambaye si ubwinshi bw'ibikorwa ukora, ariko igihambaye ni urukundo ukorana ivyo bikorwa. None rero tubandanye dusaba umutima mweranda. Bavukanye atagahigihigi karimo, atakugonanirwa karimo, nimukore vyose ata myidogo n'amakenga. Nk'uko imyidogo n'amakenga ni bimwe mu bitosekaza ubumwe. Aleluya! Imyidogo n'amakenga ni bimwe mu bitosekaza ubumwe. Duce dutambukira ku ntambuko igira kabiri ibitosekaza ubumwe. Hari ibintu byinshi bicanishamo abagize ubumwe, bigatosekaza ubumwe mu bantu, kandi bigatuma umuryango ugoyagoya. Ivyo navyo ni ibihe. Icya mbere, ukwikunda kurenza urugero no kwigira
birashika rero umuntu ukamugirira ishyari ndetse bikavamo inzigo, umuhora ingabirano cyangwa ingabire, umuhora ubutunzi afise umugisha Imana yamuhaye, rimwe na rimwe ukamuhora ibyo afise utazi n'uburyo yabirose. Hareka ibyiza byose tubonesha amaso si umugisha uva ku Mana, ariko jyewe ndabibonesha amaso umutima wacu ukavimba nkagira inzigo nkagira ishyari, kumbe yabirose no mu buryo budatomoye. Muriko muravyumva? Ukabanda ndi umukristo nkabandanya kwiyicira ubuzima kubera inzigo. Akenshi ukanga gushira ibyiza mugenzi wawe akora, ukamurondera kumutora amakosa gusa, bikavura muri wewe urwaha ngo agutwaye amasisi. Siko mu mvugo ya none, haleluya, barantwaye amasisi. Wewe warabibwiwe ko uri kinege mu nyumba z'Imana, ntawe ushobora kugutwara umugisha, ntawe ushobora n'umwe, kandi warabibwiwe ko atakintu na kimwe cyobuza ko Imana iguhezanye. Wowe nyine ikuremo ishyari, ikuremo inzigo. Wumvise ugira ati naka ni ukuri umukama amuguhezagirire, wowe reka kubabaza nawe umuntu wawe ukarebera ngo urabuze icyo ngiye. Iyo mvuga iwacu ntihari, jeho bijya sinabishobora, ukamengo twaje kurondera mengo twaje guhiganwa, twaje kurondera ayo masise mu butumwa no muri Eklezia y'Imana. Ndababwira icyo twaje kurondera, twaje kurondera kubabera nk'uko Data ari mwera. Nta kindi cyakuzanye n'uyu munsi, niwaba utaje kurondera, niwaba utaje urondera kuba mwera, ni kuri watakaje Imana. Kuko Yesu agira ati nimube mweranda nk'uko se Umwana wo mu ijuru ari mweranda. Twiyambure ishyari. Ikindi gitozekaza ubumwe, ukutihanganiranira, aho bigaragara iyo umuntu atitaye na gatoya uca uheraho nyene ukarigira rirerire, ukarikuza, ukarikagamisha nk'uko umengo weho wari uri umucaco w'ivyo bintu, nk'uko umengo weho wararonse urucanco rw'amagara make. Tugire Kristo. Bavukana, umviriza imyifato yacu ituruka ku kutihanganiranira igatosekaza ubumwe bwacu. Iyo wowe umuvukanye agize ayo magara make yatsitaye, aho kumukebura, aho kumusabira cyangwa ukamuhanura kivandimwe, nka kumwe tubibona mu nkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko tuyishikirizwa na Matayo ikigabane cya 18 akarongo ka 17, aha Yesu agira ati mwene wanyu niyagucumurako genda umuhanure n'umwe n'umwe. Zaburi nawe w'ijana na kane akarongo ka 5 akagira ati ese ntungane yohanura ikanteburana umutima mwiza. Ubundi mwanditsi nawe akagira ati nuhambara atarategera icyabaye, banza ukurikirane uzoheza ushobore kugira aho ushikirije. Matayo nawe akaca aheza akagira icyo abivuzeho. Muze twasoma mu kigabane c'indwi akarongo ka mbere gushika ku karongo ka 5. Ukunanirwa rero twiyumanganiriza abavukana bacu biratosekaza ubumwe. Ikindi gitosekaza ubumwe, ubwishime. Iyo
umuntu atangiye kwishima kubera ibyo afise, kubera ahageze ibyo biratose kazungu. Ubwo nyine rero aba yibagiye ko ari umucumuzi nk'abandi bose. niho ijambo ry'Imana rigaruka rikatubwira riti niwaraba zaburi cyane cyane niwaraba kabi kacu Mukama ninde yororo bavuka tuzi imbere y'Umukama tuzi ko turabayaka kuko twese ari Umukama yokwimanukiye umugabo agira katanwe yohagarara imbere yiwe kuko uwo Mukama ni Imana nyeranda cyane tuyiha amashyiga ivyakunda kwahabwa Imana mu maso yawe, ivyakunda jewe nawe twubyukuru ivyo ariko hariho amaraso ya Yesu. Tugire Kristo, hariho amaraso ya Yesu. Kuko amaraso yeranda ya Yesu turashobora kuhakorana imbere y'Imana kuko Mana data ashobora kubonamo y'amagara make yacu ambona amaraso y'Umwana wawe. Tugire Kristo. Nuko rero bavukana aha hantu h'ubwishime Shetani irahakorera cyane, aho usanga umuntu abona ko atahari atagishoboye, akamabona ko ari washoboye mu bandi bose bari kumwe. Muvukane kuba uri imbere y'abandi ntibisigura ko uri igihangange cyane igitangaza kurusha aburi imbere. Aha harabwirwa indongozi, naho utowe indongozi wibuke ko hari iteka Imana yaguhaye. Urafise umuryango, uri senyaka mu muryango, uri inaruko mu muryango, hariho abantu Imana yaguhaye mu muryango, abana bawe cyane aho ureze. Si ukuri igihangane n'ubuntu wagiriwe, n'ubuntu Imana yakugiriye. Nako iyo umuntu n'ikimenyamenya nuko uhavuye hazoca ubundi. Iyo umuntu afashwe n'ubwishime aba agira koroke kuko handitswe ngo uwishyira hejuru bazomusubiza hasi. Ngwino dusabirana guca bugufi bavukanye. Uwishyira hejuru bazomusubiza hasi. None kage dukoroka dusubizwe hasi kandi Imana yaremeye gushyira hejuru abaciye bugufi. Yesu yemera kwamamara rwose araca bugufi. Mana data aramuninahaza mu kumusura mu bwami kumusigira gatatu. Ubu ni n'abasanga bo barasayangana ku isi yose harayagwa amahoro. Imfizi ya Yesu irasasagara n'uyu munsi turi ngaha kubera Kristo yanyinahaje. Haleluya. Nimuze tubwitangira n'abagiye ko atatubwira Yesu atubwira ibyo akora, arashaka ko duca bugufi rero. Niho rero Pawulo mweranda aduhamagarira kwamana umutima umwe kandi tutarongera inyinanizwa n'ishimagizwa zacu. Ubwishime buvyura ubukomantaza umutima, bugatuma umuntu atakaza urukundo, agacika impumyi ku bubi bwiwe, bugatuma akumira ubundi. Nkako hariho abantu mengo barose ingabirano yo kubona amagara make y'abandi n'iyo kudacikanga amagara make yawe. Abo bantu barahari, ukamubona amagara make yawe, ukamubona agasenga karinya kuri nawe, ukamubona nawe ibikorwa vyiwe mukabisi wawe bikakunanira kubona kagatima
gucira imanza abantu. Ivyo nivyo birekerewe guhamagariwe kugira ubumwe. Ubwishimwe burahenga kandi bukazimiza umutima. Uko ni kwa Matiyasi abivuga. Ikindi gitosekaza ubumwe amacakubiri. Mbega iwacu yaraheze. Mukirisiringa bariwe wo gukirisa. Aleluya. Abakirisu amacakubiri wacu yaraheze. Ndakeneye inyishu. Amacakubiri wacu yaraheze. Amacakubiri y'ubwoko, amacakubiri y'intara, amacakubiri y'imigambwe, twimirishe n'imyiyamamaza n'amata. Vyaraheze. Aleluya. Nico kiri muri twese kazugumi. Niba ushaka gukurikira Yesu, raba ko mu mutima wawe atamacakubiri ariyo. Tugire Kristo. Raba ko mu mutima wawe atamacakubiri ariyo. Numva ntakirangira amacakubiri. Amacakubiri y'intara, y'ubwoko namaze kuyatondagura. Amacakubiri erega amacakubiri aragaruka nyene yambaye nabo umwambaro basokuru barabandika ngo hayabara. N'ivyo biraza kudutandukanya. Ikindi gitosekaza ubumwe hariho kwimura amatati. Ukwimura amatati bigenda gute? Nukuzana mu butumwa injyana zo mu kibano canke mu bwindi muhuriramo kandi ukarondera uko wigenza ku muntu kugira ngo bibe imbaraga y'ukubigaragaza aho bitari bwashike. Tugire Kristo. Imana itubabarire cyane. Ugasanga umubanyi wanje kuko tukavugana ndondereye kubigaragaza muri wa muhano, muri wa muhano tuguriramo, muri wa buzima butandukanye tuguriramo kugira ngo bose babone hatari umuntu kwagenda neza. Kwimura amatati kugira ngo bakukanye biwe werekane ko ari mubi, naho wowe nyine wowe ari wowe uri wowe. Uko ubishobora kugira ngo mugenzi wawe babone ko ari mubi mu mwanya wawe wo guhamagara agakeriye. None kamavuga tugize ubumwe hari icyo munyishurere. Tugize ubumwe hari icyo ntacyo. Ntacoka kanatsinda iyo tutagize ubumwe. Hari inkurikizi nyinshi cyane. Inkurikizi ya mbere ugutakaza umwumvikano. Inkurikizi igira kabiri ugusekana n'ukuvuguruzanya mu bikorwa no mu majambo. Ukudatahurana, ukononeranira ishusho nziza, ukononeranira izina, ugutakaza ubwizigirwa n'ibindi byinshi. None tubavuga niyumvira aho umwe oramba n'iki. Ahari umwe turi imigwi imwe iranga ibimenyetso bimwe biranga ahari umwe. Ahari umwe umugwi wa mbere uranga ahari umwe n'amahoro, urukundo, akanyamuneza. Nuko tubisanga mu bikorwa by'abatumwa ikigabane cya kabiri akarongo ka 46. Tubwirwa abatumwa ba Yesu Kristo bo baba mu ngoro y'Imana iminsi n'iyindi kandi bashize hamwe bakamanyiranira umukate imuhira bagasangira imfungurwa mu kanyamuneza n'umunezero
n'abagenza. Ibikorwa by'abatumwa ikigabane cya kabiri akarongo ka 44 n'aka 45. Abari basangiye ukwemera, bari basangiye n'itunga, baramuka bagurishije icyo batunze cyangwa ibyimburwa bakagabura ikiguzi, umwe wese akaronka ibyo akeneye, nguko uko babigenza. Uyundi mugwi ugira gatatu w'ibimenyetso nubwo habaho ukunganiranira, ubugwaneza, ukwakirana. Ahari ubumwe abantu barunganiranira, umwe akabona ko mugenzi we akeneye kunganirwa, bagaheza bakamwunganira. Ubundi mu bimenyetso ugira kane hariho ukwengengana, ukwakira ubundi, ugukunda ibiciye bugufi no kugamburuka. Niho Pawulo mwiranda abwira Abanyekorinto ati mugambulukane umutima witonda, wubaha Mukama. Ahatari umugamburutsi nta bumwe buhaba. Ahari ubumwe hari ntazi. Tugire Kristo. Kristo ni muzima. Ahari umugamburutsi hari intara. Ahari ubumwe hari intara. Ubugamburutsi ukwemera. Abari mu bumwe baragamburukiranira, ubuzima bwabo bugacika intahe bababona, bakagaragaza gutyo ukwemera kwabo, kandi bakasura batyo mu bababona agatima ko guhinduka n'ukwemera Kristo. Haleluya. Umunsi twagiriraniye ubumwe ni iby'ukuri isi izohinduka. Hariho abazahinduka kubera babonye ubumwe dufitaniye. Ivyo vyose rero abatuma barabikora kugira ngo isi yemere, natwe twe turabwirizwa kubikora kugira ngo isi yemere ko Kristo ari muzima. Haleluya. None tumuvuka ukubaho kwawe, ukuranga ubutumwa kwawe, ukumeraniye n'abandi, ubona bifasha isi guhinduka n'ukwemera, ubona bifasha abakubona gushimagiza Imana yakuremye. Birashika ko bimwe muri byo navuze vyoba vyarabaye cyane bikaba biriho. None ninde atwumvira ubumwe? N'ibiki vyodufasha kumva ubumwe? Tuce tuja ku ngingo yayo. Haleluya. Ni muzima Yesu ndabizi, ni muzima Yesu ndabizi, ni muzima Yesu
gushimira abandi n'akayabakoreye cyiza mushimire kuko umutima wawe waje kubikora niyo wihaye wavuye kuri mutima mera. Ikindi gikurikira nicyo cyanyuma ugufashanya mu bihe by'intwari no mu bihe bibabaje dufashanya. Ubumwe bw'umuryango rero utuma umuryango ucika ubuhungiro ku bawurimo bavukanye. Muze rero duhinduke kandi duhindure, twirinde icyoza kiducanishamo, twubake kandi tugarukire ubumwe umukama yaduhaye. Uvyure mw'isi itwihweza wa mutima w'ukwemera n'ubuhinduka ngo nayo yerukire umukama ubu no mu myaka yose. Amen.